turi kwigenekerezo rya 27 Kigarama umwaka w'2019 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha ikaze ku rubuga rwa television Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi uno munsi tukaba tubashikiriza amakuru adasanzwe kubera shingiye ku kiganiro ca Petero Nkurunziza co kuri uyu wa kane turashimikira ku ngingo zimwe zimwe umukuru w'igihugu yashikirije ariko yishura ku bibazo by'abanyagihugu n'abamenyesha makuru muranakurikirana uko bamwe mu babikurikiranye neza bavyiyumvirako. Ndasubiye kwa ikaze murano makuru yacu igihugu c'u Burundi kigeze habi kubera intwaro mbi ya Petero Nkurunziza amakungu nta kibi yigeze akorera u Burundi ivyo bishikirizwa na Yohani Minani atwara urunani Senarede inyuma yaho mukuru w'igihugu wavuze ko Rwanda ari go gwama rutera u Burundi Nkurunziza akaba yabivuze kuri uyu wa kane yishura ku bibazo by'abanyagihugu n'abamenyesha makuru kurikira ico Yohani Minani abivugako. Kuva aho yihagiye ikiringo ca gatatu mu 2015 ibintu byagiye birunyuka biraba bibi cyane rwose nkuko navuze gushikaho Uburundi bwabaye iciro ry'umugani mu makungu kuba igihugu kibi cyane kitigeze gitera imbere kigenda gisubira inyuma nk'ibirenge kwagiriza rero kwari bakava amahanga abakoroni cankwe igihugu kibanye cy'u Rwanda byoba ivyo byatumye ivyo byose bishika bibuza yuko ho biterambere mu gihugu bibuza ko umurundi wese ahari yo kwidegemvya mu gihugu ciwe akagira ituza ivyo sivyo na gatoyi kuko nta makungu yatumye abarundi basubiranamwo abarundi bicwa abarundi bahunga igihugu nta makungu yatumye abarundi bagira inzara ngo aburi ico barya ngo aburi kwidegemvya mu gihugu cabo ibyo byose byatumwe n'intwaro mbi iriho kuva mu 2005 gushika muri 2020 tugiye kwinjiramo ivyo rero nta numwe bibazwa atari Petero Nkurunziza none ko avuga ko ari amakungu ko avuga ko ari u Rwanda none ko Petero Nkurunziza n'intwaro yiwe banka u Rwanda ko u Rwanda ruriko ruratera imbere ko atarubujije ko rutera imbere. Petero Nkurunziza yongeye avuga ko Uburundi ari igihugu cifashe neza kirangwa n'amahoro ataco kibuze kubwa Yohani Minani ngo igihugu kigeze ahateye isoni aho ari icanyuma kwisi mu bisata vyose ivyo ngo bikaba vyatanguranye n'intwaro ya CNDD-FDD mu 2005. Kuvyo Petero Nkurunziza yashikirije avuga ko Uburundi bwifashe neza ko bwateye imbere ko ibikorwa yakoze ari ibikorwa vyiza cane yabivuze yishima ariko umuntu araba aho Burundi bugeze kuva igihe yagiye ku butegetsi mu 2005 gushika ubu myaka 15 Uburundi bwagiye burasubira inyuma nk'ikirenge nukuri ubu Burundi bushitsaho umwansi ashaka kuko Uburundi ni igihugu ca nyuma mu iterambere mu bihugu byose byo ku isi muri byose ibintu bibi byose bivugwa mu bindi bihugu ubusuma ubwicanyi impunzi kwirukana abantu bakomoka bagahunga igihugu amabi yose mu Burundi ariho ibiturire Burundi usanga muri byose ibintu bibi bibagiye kuvuga mu makungu Burundi bwamabuzu bwa nyuma bwama buri ku murongo mubi wa nyuma guhereza n'inzara kurya neza kubaho neza Burundi n'ubwa nyuma none cyo kintu ciza Petero Nkurunziza yagize mu myaka 15 avuga ati yego jewe ngico nagize ciza ni giki. Muri uwo mwaka wa 2005 nyene ngo haratangujwe umugambi w'igihugu wo kwerekana amatungo ku ndongozi zishasha zinjiye mu mabanga ndetse niyo zigiye gusozera amabanga yazo ivyo vyamenyeshejwe na Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu c'u Burundi kuruno wa kane aho hakaba hari mu kiganiro yahaye abanyagihugu kubwiwe akabona ko indongozi zitari zike zabikoze akavuga ko nawe yiteguye kuzokwerekana ubutunzi bwiwe igihe cyo gusozera amabanga yiwe tumukurikire. 2005 twaratanguje umugambi mwiza wo kwerekana
nk'uko ibwirizwa shingiro bivuga yuko abantu bose batanguye kwinjira mu mabanga y'igihugu berekana ibyo batunze hama bakavyandikisha ndetse bagiye no gusozera bakavyandikisha. Ibitabo vyiteguriye kandi turashima ko indongozi nyinshi babikoze. Bari nkuko mwacimo nakongera ko n'akandi kantu turavuga yuko twoba dutunze cane, turatunze kuko turafise Imana, amakandi twaronse by'iwacu turabizi ukuntu tubironka. Ihagaze yuko dushikirize twabana gusoza ikiriyo tuzokwerekana twatanguye ngaha dufise ibi bagomba kubaza tumabikwiye cyo tugereka tubyavuye ngaha ayo twagabiwe na bene igihugu, ayo twakuye mu mushahara wacu, ayo twakuye mu bakunzi n'ibindi ibyo biroroshe cyane kandi biteguye zo bitangira inyishu ibereye wese ugomba kutubaza mugabo kuva yuko turi mu bakuru b'ibihugu batunze muri isi bari baraturenganya bose yaba dutunze gusoma yo ku isi mumaze kubibona ibyo dutunze turabizi, turatunze inka, turatunze impene, inkwavu, inkoko, imodoka abandi barayifise, inzu n'abandi barayifise, ntabyo dufise birenze ngaho. Nayo kubwa Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe rigwanya abarya ibiturire no gusezagura amatungo y'igihugu avuga ko iryo tegeko ritigeze ryubahirizwa kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005. Gabriel Rufyiri akamenyesha ko atashaka izo ndongozi zagize iryo kwerekana amatungo yazo. Tumukurikire nawe. Mu bisanzwe ingone byagomba kugenda kugira ngo abantu batwara canke bibwira ko bazotwara ejo vy'ukuri bigaragare ko bariko bakorera ku mugaragaro canke bakoreye ku mugaragaro ivyo bagomba kuba bashize mu ngiro. Ivyo navyo ngira mvuge nta na kimwe muri vyo cigezwe n'umunsi n'umwe gishigwa mu ngiro canke haboneka n'ishaka ryo kugira ngo ivyo bintu bishobore gukorwa kugira ngo abasuku bacu bakore iby'amategeko abategeka kandi amategeko yagiyeho. Ubwa mbere mu ibyizwa shingiro ryo mu mwaka wa 2005 mu ngingo yaryo ya 94 iyo ngingo itegeka umukuru w'igihugu, igategeka ivyegera vyiwe, igategeka abasanzwe bari muri leta hamwe n'abandi bose bafise igihagararo nk'ica abantu bo muri leta kugenda kwerekana ubutunzi bafise igihe binjiye mu mabanga n'igihe bayasohotsemo. Ivyo bikagirwa dufatiye kuri iyo ngingo 94 muri sentare nahinyuzwa la Cour supreme. Ivyo rero byakozwe rimwe ryonyene mu 2005 nahone bikorwa n'abantu bakeya. Rero twebwe tubona ko ivyo bavuga mu by'ukuri bitandukanye cyane n'ukuri kuba kuhari. Rero badatangiye kubitunganiriza neza mu mategeko hanyuma ngo bakora ivyo bagomba gukora ni ukuvuga ko ivyo baba ariko baravuga biba binyuranye n'ivyo biyumvira. Twebwe rero twofata mu ijambo rimwe turavye amategeko ingene yubatse mu Burundi ivyo abantu batwara bavuga n'ukuri binyuranye n'ivyo bariko bashira mu ngiro. Mu gusozera ano makuru yacu ikibazo c'abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu ngo ni kibazo cerekeye ubutungane kuko icaha bafatiwe ikizwi. Ibi ni vyashikirijwe na Petero Nkurunziza mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru n'abanyagihugu ku munsi w'ejo wa kane. Petero Nkurunziza akavuga ko adashobora kwivanga mu nzego z'ubutungane. Nkurunziza agasaba kandi abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu kurondera abashingwamanza bababuranira. Bari imbere y'ubutungane bibarizwa mu butungane muri sentare barafise uburenganzira kurondera abashingwa manza baruzuye nga mu Burundi babarondera babafashe kuburana. Ivyo byose yavugiye ngaha anye acabayitwara muri sentare hama baburane. Nico sentare ibereyeho, ntabwo bapfunzwe kugira ngo babakandamize. Yari impamvu yatumye bafatwa, ivyo bagirizwa barafise uburenganzira bwo kwiregura n'abakurondera bafasha kwiregura bafata iyo nzira mu mategeko twisunze bizwa shingiro n'ukuntu inzego z'ubutungane zikora. Akazi karagabuwe umukuru w'igihugu ashaka be umucamanza mukuru nta burenganzira afise wo kwinjira mu rubanza rutaracika. Nico tuma rero ubanza ahubwo bokerebuka muri sentare. Icyo tubasaba baburane barondere n'abavoka babafashe rushike vuba. Hama rero umukuru w'igihugu ashimye nibashima azobara amahoro, badashimye azokunguruza
muri ico gihe jewe urumva rero ngiye kwitambika mu ndinganizo z'ubutungane mariko ndona bya bindi bita ubwigenge ubutungane kandi amategeko arabitubuza twe tuza kuza nk'umucamanza mukuru iyo sentare zose za urubanza rwacitse atayungururizo ryari no baca twitura amarero dufata izindi. Ni kuri nkuru duciye dusozera ko ano makuru yacu ndabashimiye kubona mwadukurikiye naho ubutaha.